Mu nyigisho zo gukundisha igihugu zo mu mpera z'indwi ku munsi wa gatandatu ku muhingamo niho Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriza ivyo vyagirije yariko abonana n'urwaruka rwikorera utwarwa mu Burundi bikaba vyabereye muri zone Kamenge mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu majambo yiwe yavuze ko amafaranga y'amasendika y'abarimu adasuzumwa aja mu bwicanyi n'iterabwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye: abakuru barya amasendika ubwishime bafise n'amahera y'abarimu birirwa bararya bagaca bagumura muza jahe kontora abarimu ingene bangana mu Burundi bakotiza gahe ku kwezi burya harimwo munsi y'imiliyoni amajana 5 ko yaharuye ajahe dufate tuti imyaka 10 iheze amahera yose bakotije twereke ico mwakoresheje kamwe nayo mahera yitwa niyaja muri terrorisme amahera da kontoro batamenye yaje niyaja mu bwicanyi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yanagabisha abarimu bavuga ko bashobora kuja muri yegereyegere amenyesha ko azoca bakura mu kazi abasubirize n'urwaruka rushomereye kandi ko batazigera batsinda leta n'ubwo boyishengeza mu butungane. Kugira greve iracabaho abazosiba gukorera igihugu umushahara ntibasubira kuronka namba. Je navuze baraca bigira muri ADF hari Kongo je n'urugamba ndarubuze ufise ico usaba gisabe mu neza mu bugwaneza mugabo kazova mugiye kugwana mama jewe kugwana muri iki gihe iki kinjana mu Burundi bugezeko none iyo si shetani kayemwe turafise ugwaruka uno munsi rutagira ico rukora tuzoca durufatamo tugwigishiriza ubwo nyene ruce ruza rugusubirira mu kibanza nawe uja aho gwahora uzoburanya leta ninde yakubwiye ko leta imenja uzoburana leta iciba amemetajije epart iyo kwicira rubi. Iyegereyegere Perezida Ndayishimiye avuga amasendika y'abarimu yari yagabishije kuyikora ku itariki ya 14 ku kwezi kwa mbere inyuma y'imisi havuye agera ku mwumvikano n'ubushikanganje bujejwe indero bumvikanishijwe na komite y'igihugu ijejwe ibiganiro irongowe n'uwahoze atwara Burundi Silvestre ntibantunganya. Twamaranye umusi wose tuganira vyari ibiganiro vyiza cane abantu bakaganira bahana ijambo bakaganira bubahana bakaganira cane bashira imbere inyungu zabo bavugira kandi bose bavugira bamwe kuko bavugira nabene gihugu b'u Burundi. Abarimu biyamiriza ingingo yo kubacamwe imirwi y'ababwirizwa gukaririzwa ubwenge babanje guhabwa ikibazo co gusuzuma ko ubumenyi bwabo bukwiye. Jean Manuma mukuru runani rw'abigisha FENASEB aganira n'ijwi rya Amerika yibutsa ko amategeko abemerera kugira yegeregere mu gihe hari ico badahurije ko n'umukoresha. Uhereye kwibwizwa shingiro ukaja ku mategeko agenga akazi ukaja rero no kwitegeko rigenga kuja mu masendika y'ibihumbi 2002 ugacuja rero no ku mategeko mpuzamakungu amwe bita amakonvansiyo. Ubwo burenganzira umuntu aburekuriwe n'amategeko ntaco buza ko abushira mu ngiro kandi mbere ayo mategeko y'igihugu ashirwa ko mukono na kizigenza w'igihugu ariwe mukuru w'igihugu naho umukuru w'igihugu yabivuze uko arazi neza yuko ubwo burenganzira buhari kandi mu bisanzwe umukuru w'igihugu kubera amabanga menshi gashobora kumucamwo. Jean Samandari umukuru runani bafashe bige nawe yasanga ibiganiro n'ubu ari byo bikwiye gushirwa imbere. Twifuza yuko haba abigisha canke leta ubushikiranganje bw'indero boja hamwe bakigira ico kibazo hamwe kugira ngo batorere umuti hamwe. Abarundi baramaze ngo ibigiye inama bigira n'Imana. Manuma twarunani rw'amasendika FENASEB abona ko ata muntu numwe yakwiye gushira imbere inguvu. Leta rero yemere ibiganiro ku bibazo vyose bizoyihuza n'abakozi nko mu gisata c'indero hari ibibazo vyinshi umushikiranganje w'indero yicarire ibibazo ari kumwe n'abakozi na bose abandi n'abigisha bafise ibibazo bitandukanye bariko babifuza yuko bitorega umuti. Inguvu ntaco zokiza n'aka kanovera k'indero kiyo n'umunyamategeko Salvatore Minani yasigura ko igikwiye imbere ya byose ari uko impande zibiri zerwa n'amatati zirinda ingimba zigashira imbere umwumvikano. Greve rero si wo muti wategerezwa kuza imbere. Bwa mbere nuko abakozi n'abakoresha bagomba kwicara hamwe kugira ngo batore umuti w'ibibazo kanaka, ariko rero kugira ngo greve zihere canke zikabanuke nuko bamwe n'abariyanye bagomba kubahiriza ibiri mu masezerano baba bafitaniye canke bagomba kutadadika mu gutorera umuti ibibazo biba vyadutse iyo bishoboka. Iyo bidashoboka naho nta kundi nuko inzego zibijejwe zibijamwo hanyuma umuti ukaboneka. Kubigisha barenga 182 Burundi bufise bakorera mu mashuri ya leta bagera ku 130 nibo berekewe n'inyigisho z'ukarisha ubwenge umukoresha wabo yifuza kubaha nk'uko ubushikanganje bw'indero bimenyesha. Umukuru w'igihugu yemeza ko hejuru yo gushiraho umurwi uzokwiga ugacukumbura icyo amafaranga y'intererano z'abarimu akoreshwa neza kandi nabo bigisha berekewe n'izo nyigisho vyanka vyakunda bategerezwa kuzijamwo. Avuga ko kuva kera narindi hamyeho kuraba urugero rw'abakozi uko rungana mu bisata bitandukanye. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.